Kaze bakunzi ba Pam Channel mu kiganiro Smart Mind. Ufise Smart Mind kugira kure birashoboka. Uno munsi tuza kuyaga ku bucuruzi bw'umuziki hano iwacu mu Burundi. Na cyane ko benshi bavuga ngo umuziki wacu hano iwacu uriko uratera ku ntambwe ishimishije, abandi bakavuga ko akiri intambwe ndende kugira ugere ku ntambwe yaho ukora umuziki ashobora gutunga agatunganirwa n'uwo muziki awukora. Mbe bimeze gute? Umutumire wacu uno munsi ni Theophile Nyukuri cyangwa benshi bazi nka Dudu, we asanzwe afisemwo uburambe bw'imyaka eka n'ubumenyi bivanye n'igihe abimazemo byose. Naza kutuyagira uko yabigenjeje, uko ariko arabigenza n'ubu kugira umuziki w'ukomere kuba ubucuruzwa eka n'uwacu ushobora gucuruzwa. Kaze mu kiganiro Smart Mind. Nitwa Ushaka, kaze mu kiganiro Smart Mind. Smart Mind tuyagiki. Jenny Buhalinzi Hindu. Muri Smart Mind tuyaga ibijyanye na business hamwe na leadership. Smart Mind, make it possible. Nirihe banga rituma Dudu afatwa nk'ikizigenza mu muziki wa gospel hano iwacu inyuma y'imyaka igera kuri 10 irenga ariko arakora umuziki wa gospel? Nirihe banga ryane? Nibaza ko ari discipline yo kuguma uproducer indirimbo shasha, naho ntarabishobora kuri debut ndabishaka ko, ariko nibaza kandi yuko ari ukumenya gukorana n'abandi, gukorana n'abandi ko ibintu nashobora kuba byiza ndibaza, ariko ntibirenge amalimite yawe udakoranye n'abandi. Donc nico nibaza ni discipline yo gusohora, yo gukora, yo guproducer ibikorwa byiza, ariko ukaba ufise n'abandi bari otu, kuko umu artiste ntiyigira. Umu artiste afise ama departement menshi atuma buwari. Rero ushobora kuririmba ariko udafise ababihoreya, udafise mwebwe abanyamakuru, udafise abakora logistique, udafise abakora abanagukebura ingene wandika ubwira ati indirimbo no ntishobotse tusa. Donc kubera tuba turirimbira abandi, tuba turirimba indirimbo abandi bazokumviriza, ni byiza kwinclure abandi mu gikorwa cawe. Donc nibaza ko ari meze nk'amaguru abiri. Ku bwanyu ubucuruzi bw'umuziki hano iwacu burashoboka? Hoba hakenewe iki cyangwa habuze iki kugira ubucuruzi? Habuze content. Ubucuruzi ntibushoboka kubera habuze content. Turacafise ikibazo na content. Content ifise ikibazo kiri hehe? Kuko vuze content umengo zirahari, abantu bararirimba, eske ivyo baririmba ivyo biri vide? Hariho itandukaniro hagati yo kwiririmbira no kuririmbira abandi. Iyo umuntu ariko araririmba indirimbo mu mastile amuryohera uwe, uko we yumva yumuryohera, atiyumvira abandi, biragoye kuko amaculture aratandukanye. Numva utangiye kuririmba ibintu by'abanyamerika ubiririmbira abarundi, je nabibonyemo ikibazo. Hari indirimbo nanditse mutazi, hari nizo nanditse muzi, hanyuma maze kuraba impamvu zimwe zizwi n'izindi zitazwi, nuko zimwe zihura na culture abantu bashobora kwirotruvamo bakumva message wahaye, izindi babumva nyene hari umunyamerika yitahiye batazi neza uburyo bari burumva. Rero iyo mvuze ngo harabuze content, bavuze harabuze content abantu bakeneye. Ugiye kuraba muri Afrika y'Epfo igituma twayimenye ikanatwa influence mu bintu byinshi, nuko content yabo yabaye nyinshi cyane. Ariko content imeze gute? Content ijanye n'ibyo abantu bakeneye. Nigeria ni gucyo nyene. Twari tuzi Nigeria, mugabo no musi twumviza Nigeria gusa. Kubera iki? Kubera content abantu bakeneye. Apana wowe ushaka nk'umu artiste. Abantu bakeneye. Urana iyo ukora iyo kumenya isoko uriko no kumenya ico rikeneye. Nibaza ko ico kintu nico cishe industry y'u Burundi mu muziki.
nayo ibindi byose nibaza ko ari ibintu bishobora gutunganywa, ariko ico ntigishobora gutunganywa kuko gisaba aba createur, gisaba abantu batahuriye business turimo. Kandi iyo mvuze ngo abantu ntugire ngo nanje ndikuramo mu batabitahura, namaze igihe kirekire ntabitahura, ni experience, ni conclusion ngenda ngira ndavye ibyo nakora ico gihe n'ibyo ndiko ndakora no munsi, kuva ntanguye gukorana na team yanje, hanyuma kandi nkabakundira nkabumviriza. Hari ibintu bampanuye, hari ibintu bantahuje, hari ibintu banyeretse, ntangura kumva ko hari ibintu nkwiye guhindura. Uri umunyamuziki ubimazemwo igihe kitari gito, murahejeje kuvuga Afrika y'Epfo niho mwizigiye umuziki, maze muragaruka mu gihugu muja no muri Kenya mumara y'imyaka hafi 2. Niki kintu nirihe somo mwakuye aho hantu mwagiye murakorera iby'umuziki mu bihe bitandukanye, uno munsi vyobera ikigwa hano iwacu mu banyamuziki, que ce soit muri production canke mu bucuruzi, muri business y'umuziki hano iwacu? Toujours ni caka indi nyene kigaruka, umuziki ntujyoshwa n'amatara, umuziki ntujyoshwa na stage nini, umuziki ntujyoshwa n'ingene wambaye, umuziki ujyoshwa nuko ufise content abantu bakeneye. Ico nize rero gikomeye cyane nuko ufashe nko muri Kenya bana nka Sauti Sol uravye urugezo bariko ntibariko baririmba indirimbo baririmba right now, bariko baririmba indirimbo zijanye n'ingene bo biyumva nyene. Mugabo ugiye kuraba ngo bagiye baduga, bagiye bahindura ingene baririmba, sinzi kugenda uyibona, bagenda bahindura ingene baririmba, n'amaclip yabo agenda ahinduka kubera bahuye n'abantu babagira inama. Urabaza abo bahuye nabo batangura guhindura ukuntu abazungu nibo bariko barabakoresha ibyo bakoresha, mugabo ntibabakoresha ikizungu kubera culture baririmbira si kizungu, biadapta ku aho bariko barakorera. Ico nico twabuze iwacu rero. D'abord ibyo dufise abantu ntibashika kunyota, hamica kabiri bigaca biba bike, n'utubashitse ku nyota ni duke. Niyo mpamvu Burundi buca buja mu Rwanda, buca buja muri Nigeria, buca buja muri Afrika y'Epfo. Hari ingorane nyinshi muri industry y'umuziki bijanye n'amategeko, bijanye na droit d'auteur, bijanye no kubahiriza ibi nibi, mugabo ico sico kibazo nyamukuru. Ikibazo nyamukuru ni content. Mwenga Dudu, abantu benshi babazi, abantu benshi bafata nk'icitegerezo bariko barazamuka mu muziki uno munsi, ushima gute ingene umuziki ukogwa, haba productivity? Uravuze ibijanye n'amatalent, reka utubwire naho uko wewe ushima côté production musicale hano iwacu, tureke kuri content, kuko nibaza ko umuziki nivyo udandazwa kuri kote ya content, ariko na qualité ya production nayo iraryoshe, irafise ikimazi cyane. Mwebwe nayo muyibona ko muyivuga ku icyo ntiwawe umwihwezo mufise? Nukuri mbaye honnête nta kintu kinini no kivuga ko ico kubera amasudio dufise hano ni make kandi abantu benshi numva baririmba bakoresha amastudio ava hanze, donc babirungika hanze. Hari n'abantu benshi je nkorera ndi hajya hakurya. Rero ubuhinga bwo guhinyanyura amajwi hano ni ikintu ntiburashika ku rugezo rushimishije, ariko hari aba producteur je dukorana ngaha nize mbona mwenga bakora utuntu tumeze neza. Hari n'abandi bariko baraduga, bariko baravyiga, mbona umenga barashobora kuzovamwe bafise kazoza. Nta kintu kirekire mbona no bivuga kivyo. Tuvuze naho kubijanye n'ubucuruzi kuri social media, ukuri umuziki usigaye ucururizwa muri kino gihe, mbe abaririmbyi bakeya mwegeranye hano iwacu ubona bazikoresha neza? Wowe nk'umuntu tuzi maze gukoresha imbuga zisanzwe zigurisha umuziki, niwawe umwihwezo naho ufise kubijanye no gucuruza? Turacyari nyuma cyane kubera icambere hano uburyo bwo kuriha ntiburenga umupaka. Uburyo bwo kuriha, donc uburyo bwo kuriha ibintu bitandukanye, kuriha kuri ibyo
il faut ko ufise umu broker cyangwa umu commissionnaire abigukorera atari mu gihugu kugira ngo uronke indirimbo zawe zije ahantu hose kuntunze niko ba Farias n'abandi babigira niko era basanzwe bashobora gushika hanze ariko bari hano kuri terrain biragoye cyane hano twebwe nta PayPal dufise ntiduse access kuri PayPal ora abantu bose batugurishije imiziki bose bacisha amafaranga yawe kuri PayPal je nahora nja kuyatora muri Kenya hanyuma hagaruka donc ku muntu rero agitangura ni ngorane hanyuma kubera ico kibazo je naragerageje gukora application igurisha umuziki hano ncasubira gusanga cya kibazo nyene kubwira cya content ni bande bafise imiziki ushobora gushira kuri application hanyuma abantu bakagira gute bakagura yakumva ko ashaka kugura nk'icyo ni kindi kibazo donc ni mwatoye uburyo bwo gushobora kugikemura canke uko muri ko murabibona mwibaza ko icyo kibazo cyokemuka gute kugira umuririmvyi w'umurundi ashobora kugurisha ni ecosystem turimo muri kino gihe vraiment mbabarire cyane wavuze ko umwami yapfuye siwe yamwishe duhereye ku kibazo ecosystem sinzi ko mu bisho nashatse kuvuga ni urukurikirane rw'ibintu n'ahantu turi ngene urufatangana urumva byonyene duhereye ku kibazo ca internet uburundi nta internet bufise kaduhere ngaho sivyo ariko bavuga ko dufise internet nziza zimbutse mu karere nukuri uwavuze ko umwami yapfuye siwe yamwishe uvuye mu Burundi ukasohoka ukaja hanze ukaraba internet bafise twe dufise internet yo kurunka email turiko turavuga internet yo kuraba umuziki yo gukonsoma umuziki yo gukonsoma ibintu kuri internet kugira ngo hano urabe dufate nk'akarero Netflix urabe movie kuri Netflix fo kubanza kuyitereshaje ukarindira nk'iminsi nk'ibiri cangira na mapake tugura urumva cangira ni twebwe nyene tugura amapake y'amafaranga make birashoboka mugabo ni kibazo dukwiye gutorera umuti kwanza ca internet nziza ku buryo umuntu yumva idacikagurika ku buryo ushobora kuvugana n'abantu kuri Zoom kandi mugaheza inama mutarinze kubonana sivyo na Karol nayimfasha hanyuma ikibazo ca mbere mwavuze ni internet hanyuma system bancaire zo ngaha zituma amafaranga yo mu gihugu ashobora gukorana n'amafaranga yo hanze byoroshe byihuse ku buryo n'abarangura byihuse ico kibazo si je nyene ndagifise si twe twenyene mu muziki tugifise n'abarangura imiti n'abarangura iki barafise ico kibazo ni kibazo kivugwa n'abantu bose nuko je mu ntunza amakamera gusa ariko n'abantu bose bakivuga system bancaire zituma tugura canke tugurisha ni kibazo nawe urabizi nawe uriko urabimbaza urumva nicyo gituma tuba dushaka mwebwe muba muri iyo system muri iyo traffic nk'iyo mushobora kuvuga ibibazo bihari hanyuma ikindi naco ni nyakubahwa umuhisi President Peter Nkurunziza yari yagerageje kugiha kickstart yari kugira imoto ndibuka sinya amategeko yemerera droit d'auteur niki twarakonya amashi kabisa ico gihe OBDA bijya byose hariho n'ibintu bya Michael de Musicien mbona mwenga bitanguye gutora inzira buke ariko hariho infrastructure leta ibwiza gufasha nka kugifasha abanyamahanga baje gutangura imigambi ngaha hariho uburyo leta ibwiza gutunganya ni ibintu byinshi biri ufatangane urumva mugabo still umu artiste wese ashoboye gutunganya ikibazo cha content yiwe arashobora kubaho buke agasunika buke mu kurindira ko ibintu byose atari leta yonyene ubwo leta ni twebwe n'abantu ni twebwe abari muri leta n'abantu bacu twanenda turi abantu babo urumva igihugu n'igihugu nyene kugeza igihugu citunganije mu buryo bubereye ariko nibyo byose navuze ni ibibazo secondaire vraiment tutatoye ikibazo cha content twebwe kuko na leta irashobora kubona ahantu abatipe basigaye barakora se content kabisa imeze bien akavuga ati aba bantu reka tubashigikire ugata content yari baca baraba ibindi bifise ingorane zihuta donc nico kintu numva gikana umuririmvyi asubire yinagure
turonka aba artiste bandika bagira gute umva bashira ibintu hanze biboneka bigaragara. Nk'umuhinyanyuzi yavyigiye akabironkera impamyabushobozi en dehors y'iyo content y'ivyo bibindi bibazo bindi vyose vyoba bihari, mwoba muha ibice bingahe kwijana kugira umuziki w'Uburundi ushobore kugugwa ku rwego mpuzamakungu? Aho turi ubu nyene mfatiye kuri ico nakubwiye c'ikibazo tufise ca content, nta simbona ko ahantu turi. Mugabo hari ukuntu vyomera neza kurusha, hari ukuntu uno munsi nk'uwoha Dudu amahigwe yo kugira ico ahindura canke icanagura muri industrie musicale ya hano iwacu, niki gikorwa ca mbere mwotangura gukora? Notanguza label, nokora label hanyuma iyo label nkayi connecta n'abantu nzi bashoboye kandi bari hanze bashoboye bashobora kuza gutraining abandi, ishuri ry'umuziki, ikintu cyose ushaka kugira iterambere mu kintu cyose ubanza gukira institution yo kugabanya ubujuju bukorerwamo, no kuvuga ishuri. Nta baganga twari kuba dufise y'abata, nta bajuriste twari kuba dufise y'abata, nta science politique, nta bapolitiki twari kuba dufise y'abata. No, ikintu cyose ugomba guteza imbere mu gihugu ubanza gushiraho infrastructure y'ubumenyi kwanza. Murakoze bakunzi ba Pam Channel, murakoze muri kino kiganiro. Tugiye muri wa mwanya mwiza wa fire question. Mu buzima bwanyu bwa misi yose Dudu, niki ikintu kibatera umunezero? Gukora ibyo nkunda. Iyo ndiko ndakora ibyo nkunda, iyo ndi kuri stage, iyo ndi muri studio, iyo ndiko ndandika, numva uryohewe. Uwo bahitishamwe no munsi gukora umuziki utaronka amahera no kuwukora ukaronka amahera, wohita mwiki? Kubera byose nabibayemo kubera byose nabibayemo, byose narabihisemo kandi nubu naho ntoyaronka sinareka ko urazi igituma ibyo bintu binjyohera canke iyo igituma ntobireka ni feedback z'abantu, uko abantu izo ndirimbo zibamerera nico kinsubiza muri studio. Donc ikindi ko ndabona ama feedback, inyishu, ama réponse, ukuntu abantu bamerewe kubera izo ndirimbo, ntacyo buza utabandanya amahera hari. Twaririmbye igihe kirekire dushiramo amafaranga yacu, hanyuma maze kuza naho twarabandanye kandi n'ubu naho bibagarara twasha tonondera yandi muga sishobora guhagarika kuririmba. Bishitse umwana wanyu agafata inzira y'umuziki uno munsi, ni yahe manuro mwo kwifuza kumuha? Sinomwemerera ko ukora nkuko nawe ukoze, ariko namushigikira. Impanuro mwo kwifuza kumuha mwe mutaronse bari kubera environment tubayemo ituma umuziki utazana amafaranga uwo mwanya, no mwankuraje kwiga ikindi kintu, hanyuma karonka akazi canke agatangura business ituma ashobora gusubventiona umuziki atarinze gukonta kuri leta no kuba sponsors n'iki byose. Dushaka umbwire eta warurimwo igihe warurimba indirimbo ivuga sinkishoboye, ntushobora kubyibaza, nari mu bibazo bikomeye cyane. Okay, nkuko mubizi uyu umuntu ari hanze aronze ingene yisumamo, hanyuma rero sinzi ingene nahuye n'umusenegale acambwira ati amafaranga yawe ya ration kuyabitse turashobora kuyadandaza, sinzi kubona naho mirije ndamuha, sinasuye kumubona camara iminsi nshonje, sinashobora guhamagara muhira, hacazaramwo n'ibintu ntashobora kuvugira ngana hari fire question. Bon, ni kibazo abantu benshi bifuza kumenya, kandi mu gutegura ikiganiro bari badusabye ati iki kibazo turashaka mu kibaza. No munsi ndizeye ko baza gukurikirana Pam Channel mu kiganiro cyacu no munsi bazaba baronse inyishu yabijya bihe wari urimwo utsora irya ndirimbo. Nk'umuproducteur, n'izihe ndirimbo zitatu mwakoze nziza mwenyine muravuga ati yes? Yacinzira, sinzotinya,
hariyo nakoze Nairobi yitwa Ngome. Yes, murakoze cyane Dudu. Murakoze kuri uyu mwanya muduhaye kuri Pam Channel. Nitwasubira kandi kubatira kamo muratwita. Murakoze bakunzi ba Pam Channel n'abakunzi b'ikiganiro Smart Mind. Uno munsi turumvise ikibuze kugira umuziki wacu umere neza. Kubw'umutumire habuze content canke icyo dukunde kwita content canke akanovera k'umuziki mwiza. Nahacu twese abari muri iyo industry y'umuziki kugira icyo kibuze tugishireho hama tugere kuri ya ntambwe twese dushobora kuvuga rumwe k'umuziki ugeze ku ntambwe nziza. Murakoze kugumana na Pam Channel aho muri hose.